Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nshuti bagenzi muriko murakurikirana ibiganiro vya Remesha magazine. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 4/0 umwaka wa 2022. Kaze muri kino kiganiro cacu ca mbere cyo muri no mwaka, tunabifuriza umwaka mwiza w'amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Barundi bose. Ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha mu gitegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa biciye kuri Remesha magazine. Turacari mu kigabane ca kabiri ca protokole ya mbere, ikigabane citiriwe ingingo zo gutorera umuti ingorane n'indyane ziri mu Barundi. Ku munsi wa kabiri uheze twarabiye hamwe ingingo zibiri, ariyo ngingo ya 5 n'iya 6. Uno munsi tukaza kurabira hamwe ingingo y'indwi n'iy'umunani. Kuboba batumvirije ibiganiro byacu by'imbere bo bisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org. Mukaba muri kumwe na jewe nyene Frank Espoir Ndizeye, ndabahaye ikaze. Nkuko narimejeje kubibabwira, tugiye kurabira hamwe ingingo y'indwi n'iy'umunani by'ikigabane ca kabiri, ikigabane citiriwe ingingo zo gutorera umuti injyane ziri mu Barundi. Turacari muri protokole ya mbere. Dutangurire kuri ino ngingo y'indwi ivuga ku mategeko n'ingingo zijanye n'ikumira. Ibwirizwa shingiro riremeza ukungana kw'abantu bose kuvyo bafitiye uburenganzira be nibyo bategerezwa, baba abagore canke abagabo, bo mu bwoko bwose, bo mu migambwe yose, bo mu ntara zose, be no mu miryango iyo ari yo yose yo mu Burundi. Bwa kabiri bakavuga ko ibwirizwa shingiro ryemeza kugwanya akarenganyo iyo gaturuka hose gatuma haba indyane. Ibwirizwa shingiro riremeza kandi ukwiyamiriza imigambwe canke ayandi mashira hamwe ayari yo yose yigisha kuvangura amoko, intara, amadini canke ibitsina be n'ingendo iteye kubiri n'ubumwe bw'abarundi. Rikemeza uguteza imbere bimwe bivuye ku mutima imigwi yacinyijwe cane cane abatwa kugira hakosorwe gusumbana kuri mu bisata. Iryo terambere rizogigwa hisunzwe kubahiriza imyuga no kwirinda ibiharuro bifatiye ku moko mu kiringo cari gutangurana n'intwaro mfata kibanza. Turabona kandi muri iyo ngingo y'indwi amategeko n'ingingo bijanye n'intwaro y'abanyagihugu. Intwaro yemewe ikora neza kandi nyakuri ishira imbere inyungu za bose be n'ukungana kuri bose, hatavuyemwo ukungana kw'abagabo n'abagore. Bwa gatandatu, intwaro ikorera ku mugaragaro yitwararika itunganya nyakuri ry'amatungo y'igihugu. Ubwindwi, ugukarihiriza ubwenge abakozi ba leta bisunze gushiramwo abavuka gihugu bose cane cane abo mu ntara no mu gihugu hagati no mu gushinga ishure ry'intwaro ry'igihugu. Ubw'umunani, uburenganzira bungana ku bagore no ku bagabo bose mu kubahiriza amabwirizwa n'amategeko yerekeye ukwinjiza abakozi mu mirimo ya leta canke y'amashirahamwe ya leta be niyegamiye leta, canke kwemeza amabwirizwa be n'amategeko ajanye no gukora ikibazo cihiganwa mu kwinjira mu kazi ku mugaragaro. Ubw'icenda, gukura ibya politike mu ntwaro kugira igihugu gitekane. Kubera ico itegeko ribwirizwa gushingwa ku buryo amabanga y'ibya politike n'akazi gasaba ubuhinga bitandukanywa.
abari muri ayo mabanga ya politike barashobora guhinduka bivanye n'intwaro, ariko abakora akazi k'ubuhinga bwabo bafise uburenganzira bwo kubandanya akazi. Ubw'icumi, ugusubiza impunzi agateka kazo hisunzwe urugero umwe wese yari ageze ko imbere no mu gihe yamaze ari mu buhungiro. Ubu naho turabire hamwe amategeko n'ingingo bijanye n'indero mu mashuri, ukugabura hagati y'intara, inyubakwa, ibikoresho vya nkenerwa hamwe n'ibikoresho by'amashuri mu gihugu cyose atakarenganyo gafatiye ku bitsina. Bw'icumi na kabiri, guhimiriza bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu mashuri y'intango kuri bose, bifashijwe n'uburyo butangwa na leta hamwe n'ubuva mu makomine bisunze ukungana kw'abigeme n'abahungu. Bw'icumi na gatatu, ugukorera ku mugaragaro be no kutarenganywa mu ihiganwa no mu bibazo. Bw'icumi na kane, ugusubiza mu gateka abana babigeme n'abahungu bari barahagaritse amashuri kubera injyane zabaye mu Burundi, be n'ikumigwa cyane cyane mu kubasubiza mu mashuri ubwa mbere, hanyuma bakarondererwa akazi bashoboye. Ubu naho turabire hamwe amategeko n'ingingo zijanye n'inzego zo kwivuna abansi hamwe n'umutekano. Bw'icumi na gatanu, kwerekana neza akazi k'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano. Bw'icumi na gatandatu, gutunganya inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano bivuye ku cyo umuntu yifuza n'umwuga ashaka gukurikirana hamwe n'amajambere agezweko. Ubw'icumi n'indwi, intumbero nshasha yotuma hakosorwa ubusumbane bw'amoko, bw'intara be n'ubufatiye ku bitsina muri izo nzego hisunzwe ingingo zemewe zo mu gice ca gatatu cyo mu masezerano. Mubandanya mukurikirana ikiganiro cacu cyo kwibutsanya no kwigishanya ibigize amasezerano ya Arusha. Turacari ku ngingo y'indwi, ubu naho turabire hamwe amategeko n'ingingo zijanye n'ubutungane ku murongo w'18 hisunzwe ingingo zemewe zo mu gice ca kabiri c'amasezerano. Uguteza imbere ubutungane ataho buhengamiye kandi bwigenga, kuri ivyo ukwitwara no gusubizwamwo imanza ziraba ubwicanyi bene imanza zijanye n'ivya politike birungikirwa umugwi wa leta ujejwe ukuri no kurekuranira ushizweho hisunzwe ingingo y'umunani yo muri iki gice. B. Ugusubizamwo bushasha inzego z'ubutungane zose kugira cane cane hakosogwe ubusumbasumbane bw'amoko be n'ubw'igitsina aho bwoba bugisigaye. C. Isubiramwo ry'amabwirizwa aho bikenewe, turavuga igitabo c'amategeko mpanabyaha, igitabo c'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha, igitabo c'amategeko agenga imanza z'amatati hamwe n'ibwirizwa riraba ubwene gihugu n'ibindi. Umurongo wa D. Ihindurwa ry'inama nkuru y'abacamanza mu buryo bwo kuyiha ubwigenge no guha ubwigenge inzego z'ubutungane. Umurongo wa E. Gutunganya integuro yo gukahiriza ubwenge abagize urwego rw'ubutungane na cane cane mu gushinga ishure ry'igihugu ry'abacamanza. Arakurikira kuronsa amasentare abakozi bashoboye akazi hamwe n'ibikoresho bikwiye. Ugushinga ibiro by'umuhuza hagati y'abanyagihugu n'inzego za leta. Turabiri hamwe kandi amategeko n'ingingo ziraba ubutunzi ku murongo w'19, ukugabura no gukwiragiza ibyankenerwa by'igihugu ku rugero rumwe mu gihugu cyose. Ku murongo wa 20, gushinga byihuta umugambi wo kugarukira ubutunzi bw'igihugu mu kugwanya ubukene no kugwiza umwimbu ku munyagihugu wese, wo gusanura ibigo by'ubutunzi bw'igihugu byasambutse. Ku murongo wa 20, gutegura amategeko hamwe n'inzego zo kugwanya abanyuruza itunga rya leta n'abajya ibiturire. Gaho turavuga amategeko agenga amakori y'ibyinjira n'ibisohoka, amategeko aringaniza amasoko ya leta.
ku murongo wa 22 ukugarukana amatungo ya leta yasahuwe n'abanyagihugu bamwe bamwe, ku murongo wa 23 gushiraho inzego zinagura iterambere ry'ubutunzi mu buryo bungana kandi buroranira bose, ku murongo wa 24 guteza imbere igisata c'abikorera utwabo kugira bashobore guha abandi akazi, ibyo bigatuma abarondera akazi ka leta bagabanuka. Turabire hamwe amategeko n'ingingo ziraba iby'imibano, ku murongo wa 23 hisunzwe ingingo zihambaye zo mu gice ca kane cyo muri aya masezerano. Ku murongo wa A bavuga ko hakwiye gukwiragizwa inyubakwa zijanye n'imibano cyane cyane amashure be n'ibitaro. Ku murongo wa B bavuga guteza imbere umugambi uko amakomine yigenga mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ku murongo wa C bavuga gutorera inyishu ikibazo c'impunzi n'izindi mbabare mu kubasubiza mu vyabo no mu babo, hamwe no kubashumbusha ku vyabo vyononekaye canke byasahuwe. Ku murongo wa D ugusubiza abasigwa babanyazwe kubera amagume ahitiye ibyihagiwe n'amashirahamwe amwamwe canke na leta canke naho ivyibwe n'abandi bantu, amatungo atimuka canke yimuka, amahera yari mu mabanki canke mu isandugu y'ukuziganya ariyo kadebu, hamwe no mu isandugu itanga imfashanyo ku bakozi baziganije bakiri mu kazi INSS. Ku ugushinga umugwi w'igihugu wo gusubiza mu zabo imbabare. F gufata ingingo yo kwishyuza no kugarukana mu gihugu amatungo y'impunzi ari mu mahanga, amategeko n'ingingo zerekeye akaranga. Ku murongo wa 26 bavuga kwigisha abanyagihugu cyane cyane ugwaruka imico kamibereye nko gufashanya, kurekuriranira no kubana neza, kugumya ibanga, ubufasoni n'ubuntu. Ku murongo wa 27 ugusubiza iteka urwego rw'ubushinga ntahe. Tubandanirize kino kiganiro cacu ku ngingo y'umunani, aho tubona amategeko n'ingingo zijanye no kurekuranira kuri bose. Ubwa mbere harashinzwe umugwi w'igihugu wiswe umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekuranira ariyo Sévère Commission Vérité et Réconciliation. Uwo mugwi ujejwe ibikorwa bikurikira: A gutohoza. Uwo mugwi urashira ahabona kandi ukerekana ukuri ku bikorwa bijanye n'amabi ahambaye yakozwe mu gihe c'indyane c'urutavanako zatumye Uburundi buja mu kaga kuva aho bwikukira. Aha turavuga itariki ya mbere mu kakaro umwaka w'1962 gushika ku itariki amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono. Uratomora ubwoko bw'ivyaha byakozwe kandi ukavuga ababikoze hamwe n'ababigiriwe. Mugabo uwo mugwi nta bubasha ufise bwo kwemeza ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha by'agahomerabunwa be n'ibyaha bikugwa mu ntambara. B gufasha abumvikana no gutatura amatati. Amagume yabaye mu Burundi yaranywengetereye cyane, igikorwa cyo gusubiza hamwe kizoba kigoye kandi ari kirekire. Haracari ibikomere binini cyane bikenewe kuvugwa no kuzibigwa gushika bibe inkovu. Muri ico gikorwa uwo mugwi umaze gutohoza uca usaba inzego zibifitiye ububasha gufata ingingo zikwiye kugira hatezwe imbere ugusubiza hamwe no kurekuriranira, gusubiza ibyasambuwe ababifitiye uburenganzira babyubatse babyatswe, canke ugashinga indishi bijanye canke ugasaba ko hafatwa ingingo ijanye n'iby'intwaro, imibano canke iyindi ngingo yose yotuma ugusubiza hamwe gutera imbere. Kuri ivyo inama nshingamateka mfata kibanza irashobora gutora ibwirizwa canke amabwirizwa
yo kurekurira abantu ibyaha hisunzwe ibwirizwa mpuzamakungu ku byaha bijanye n'ivya politike. Inama nshingamateka canke uwo mugwi w'igihugu ujejwe kuri no kurekuriranira ubanje kuraba ko bikwiye gushigwa mu ngiro. Gushira ahabona ingene vyagenze. Uwo mugwi Sever urashira ahabona ingene vyagenze mu Burundi mu gushika kure hashoboka kugira utomorere neza abarundi kahise kabo. Gushira ahabona gufise intumbero yo gusubira kwandika akahise ku Burundi kugira abarundi bashobore kumva kumwe ibyabaye mu gihugu cabo. Ubwa kabiri turabona abagize uwo mugwi komite Verite Conciliation ariyo umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekuriranira. Ku murongo wa baravuga aho bava. Abagomba kwinjira mu mugwi batangwa n'amashirahamwe ategamiye leta, imigambwe, amadini canke amashirahamwe y'abakenyezi. Abifuza kwinjira barashobora kandi kubisaba ku gatwe kabo. Ku murongo wa B tuca tubona urwego rwo kugena. Abagize umugwi bagenwa na leta mfata kibanza ifashanije n'ibiro by'inama nshingamateka mfata kibanza. Turabona kandi abo bantu abaribo. Abagize uwo mugwi babwirizwa kuba ari intungane kandi arabashinga ntahe, bakaba bashobora gutatura amatati ayariyo yose. Mu gucagura abifuza kwinjira hisungwa ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere yari imyaka y'abagize umugwi n'imiburiburi yari imyaka 35. Ubwa kabiri ubumenyi babwirizwa kuba bafise urupapuro rw'umutsindo gwerekana ko bahejeje amashuri yisumbuye canke ayo bingana. Ku murongo wa gatatu ingene uwo mugwi w'ukuri no kurekuriranira ukora utegerezwa gukora wigenga, ukagira cane ubwigenge mwitunganya ry'ibikoresho n'ubutunzi wahawe. Uwo mugwi urashobora gusaba ingingo zindi ziyongera ko zo kurekuriranira canke gushinga imigwi mito mito bivanye n'ingene bikenewe. Inzego zirongoye igihugu zitegerezwa kugira ibishobotse byose kugira uwo mugwi ukore atangorane mu kuronsa ibikoresho n'uburyo bikwiriye. Hama turabona ku murongo wa 4 ikiringo cy'uwo mugwi. Ibikorwa by'uwo mugwi bitegekanijwe kurangurwa mu gihe c'imyaka 2. Iyo myaka 2 irangiye, inzego mfata kibanza zibijejwe zizoca ziraba igikorwa cyashizwe mu ngiro kandi zirashobora gushinga ko ico kiringo cyo kongerezwa umwaka urenga ku gihe cari carategekanijwe. Mu gusozera kino kiganiro ndabibutse yuko isi ikigaramiwe n'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Dukwiye kwama twitwararika amabwirizwa dushikirizwa n'abaganga kugira twikingire dukingire n'abandi. Kwibuka kwambara agafukamunwa neza kuva ku mazuru no ku munwa iyo tugiye aho duhurira n'abandi. Tukibuka gukaraba kenshi gashoboka amazi meza n'isabuni kandi tugahana umwanya ungana n'imetero imwe hagati y'abantu babiri. Twirinde kugira ingendo zidakenewe kugira twikingire dukingire n'abacu. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana bino biganiro mu bikurikirana biciye kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu org. Murabisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi z'itorero Burundi haba kuri Facebook canke YouTube itorero Burundi na Twitter itorero B. Murashobora kandi kugikurikirana muciye kuri wezi3 akaburungu remesha akaburungu net akarongo gakitse radio. Mufise ico muterera canke mushaka kubaza mudatahura mu masezerano ya Arusha mwo twandikira kuri email ndizeye 87@remesha akaburungu net. Nayo nimero twahora dukoresha ya WhatsApp ikaba yaragize ikibazo cy'abagizi banabi bimwe bita kuhakinga, tukaba turiko turabaronderera uyundi murongo wa WhatsApp mwoturonka ko. Frank Espoir ndizeye ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha.
Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.